tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana kugira uza aho nyene. Umvise Imana. Nagomba dufata umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Tubone ko abantu bunamika amaso gatonyi, tuduza ukuboko gutya. Thank you, Jesus. Yesu newe iteka ryo kuba hano mu bwiza bwawe, aho niho wangeneye. Ndaje mu buntu bwawe, ndaje mu buntu bwawe. Mwami ntewe iteka, mwami ntewe iteka ryo kuba hano mu bwiza bwawe. Aha niho wangeneye, ndaje mu rukundo rwawe. Turiko turiga hamwe icigwa twise igikorwa c'ubuntu, nicyo nagomba mbandanya. Umwami yavuganye nanje muri iyi minsi yuko hari ibikorwa by'ubuntu bw'Imana bizogwirikana hagati yacu. Abavuze amen bavyakire mu izina rya Yesu. Hari ibikorwa by'ubuntu bizogwirikana cyane hagati yacu. Iyo mvuga ibikorwa by'ubuntu, banipfuza rimwe rimwe ko dutahurana ibwina y'ivyo ndiko ndavuga. No pfuma nteba kuri definition, kuko umuntu yatawe definition ibindi arashobora kuvyisigurira. Nariko ndavuga yuko iyo tuvuze ubuntu bw'Imana, nituvuze ibikorwa, nituvuze impembo, nituvuze ikintu baguha kubera wakoze ikindi. Iyo tuvuze ubuntu bw'Imana, tubaga turiko turahishura vya bintu Imana ikora birengera kwizera kwacu, birengera amasengesho yacu, birengera mbere n'ivyifuzo vyacu, bimwe Imana idesida gukora nkayo kubera ubuntu bwayo nyene. Amen. Imana igira ubuntu, kandi igira ubuntu umuntu ntibagura. Imana ikugiriye ubuntu ntikugurishako, ntigusaba amafaranga, ntigusaba ikiguzi. Imana iyo ikugiriye ubuntu iguha kado, ibiguha nk'ingabire. Ishoboye kukugururira ibintu kubera wasenze cyane, nga ishoboye kugurura ibintu kubera ubuntu bwayo. Ishoboye gukora ibintu kubera kwizera kwayo kunini kandi kwinshi, nga Imana ishoboye no gukora ibintu juste kubera ubuntu bwayo nyene. Rero ndipfuza ko umuntu wese ari karankurikirana wumva neza igikorwa cy'ubuntu, kuko ivyo udatahuye Imana hari gitabikora. Kandi ndiko ndavuga ubuntu bw'Imana, singomba guproduce ibinebwe. Ndi umuntu wishaka mu gikorwa cy'Imana akora cyane. Nga nawe ndagushaka ko umuntu wishaka kandi ukora cyane aho usanzwe ukora. Nga nk'umukristo ntugume witega ibintu bingana n'inguvu watanze,
ntugume witega ibintu bingana na diplome ufise, ntugume witega ibintu bingana n'amasaha wakoze, witege n'ikindi kintu ndiko ndavuga, igikorwa cy'ubuntu bw'Imana. Igikorwa cy'ubuntu bw'Imana rero kirasumba amasakrifisi yacu, kirasumba bijya bintu vyose wegeranije ugakora kugira uronke ikintu kanaka. Nico gituma rero ngomba ko umuntu wese atahura saison turimo, atahura yuko igihe turimo sigiye gusa cyo kubona ivy'amasengesho yacu yaduhaye, sigiye cyo kubona gusa ibyo kwizera kwacu kuriko kura producer, sigiye cyo kubona gusa ivyo bagusengeye. Ni igihe Imana ifise ivyo yadesize, ifise ivyo yateguye, hamira shinga, hamira kora. Amen. Birivuga ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako ari ivyiyumviro vy'iki. Bona Imana, iki ni igikorwa cy'ubuntu bw'Imana. Imana ntiyatubwiye ati ngomba ndakwiyumvire ko ngigupropose kubera yo nyene ivyishakiye atawigishije inama. Birivuga ngo yagize umugambi ku buzima bw'umuntu wese ari muri kino kibanza. Kubera iki umugambi? Ni kubera ifise ivyishaka. Ivyo rero yateguye, hari ivyikora twasenze, hari n'ivyikora tutiriwe turasenga. Yarateguye ko tuzobaho irabishitsa atawasenze. Praise God. Hari n'ibindi uretse ivyo ishoboye gushitsa mu buzima bwacu bidafatanye n'amasengesho yacu, bifatanye yuko Imana yacu ari Imana y'ubuntu, ni nyabuntu. Twese tuvuga ati Imana yacu ni nyabuntu, tuvuga ati Imana yacu ni nyabuntu. Imana yacu igira ubuntu, kandi yingiriye ubuntu nitugura. Reka tujyane hariya muri Matayo, bishobotse umpere rimwe amaverse yose nifuza kuhava nigisha, muce muyimura kuko arayo tuza gusomana nayo tuza kuvuga. Amaverse muyandike aho muri kumurandika, hama je ndasoma ngaha muri Matayo 5:43. Matayo 5:43 ravuga ngo mwarumvise ko vyavuzwe ngo mukunde bagenzi banyu mwanka basi banyu, ariko jeho ndababwire mukunde abasi banyu, musabire ababahama. Iki ni cyagezwe cya Mose gitanguye, iki naco ni cyagezwe cy'umwami wacu gikwirikiye. Cyagezwe cya Mose cyavuga gute? Ngo mwarumvise ko vyavuzwe ngo mukunde abagenzi banyu mwanka abasi banyu, ariko jeho, ubu ni Yesu, ndababwire mukunde abasi banyu, musabire ababahama. Haleluya. 45 haravuga ngo kugira ngo mube abana ba so mu ijuru, kuko atuma, aka niko nashaka, kuko atuma izuba ryiwe rirasira babi n'abeza, kandi aha imvura abagororosi n'abagabitanya. Amen. Ngo kandi so mu ijuru, iyo bavuze data wo mu ijuru bari kuvuga Imana yacu. Ngo ariko data wo mu ijuru atanga izuba ku babi n'abeza. Mwese murabizi ko kugira ngo iri zuba riseruke nta numwe yarisengeye, ni igikorwa cy'ubuntu bw'Imana, ntiryapfuye kuza. Imana iracyagemereye ko riseruka. Igituma ryaserutse ni kubera Imana ikicemeye ko riseruka. Umunsi umwe ishoboye kurihagarika bukira ntibusubire gucya. Kubera iki? muri uwo mwanya igikorwa cy'ubuntu kubijyanye n'izuba cyoba cyahagaze. Mugabo bitubwira ati kubw'ubuntu bw'Imana, kubw'ubuntu bwayo, Imana data wacu itanga izuba ku buntu kandi ikariha ababi n'abeza. Mu yandi majambo, nosema ko atawasenze kugira ngo izuba rize, ariko kandi
iriha ababi n'abeza. Mu yandi majambo, Imana itanguye kugira ubuntu, itangura gukora ibintu bidafatanye rimwe na rimwe n'amasengesho yacu, ariko kandi igatangura gukora ibintu kenshi bidafatanye n'ivyiza twakoze canke tutakoze. Amen. Bibiliya yabandanije iravuga ngo kandi ha imvura ababi kandi n'abeza. Mu yandi majambo, iyo abatari igikorwa cy'ubuntu, Imana igushobora gusuka imvura kumbura ikayiha abasenze canke naho ikayihereza abeza. Nga kubera igikorwa cy'ubuntu, Imana isuka imvura ku basenze n'abatasenze, ariko kandi igahereza iyo mvura nyene ababi n'abeza. Aha rero ni watangura kubonekera ibanga ry'igikorwa cy'ubuntu bw'Imana. Ibanga ry'igikorwa cy'ubuntu bw'Imana ni igihe Imana itanguye gukora ibintu idakonsideye ukomeze. Ni igihe Imana itanguye gukora ibintu idakonsideye icondi, idakonsideye amasengesho yanjye cyangwa kwizera kwanje. Nga kubera urukundo inkunda, kubera ubuntu ingiriye, kubera imbabazi zayo ikangirira neza. Imana ishimwe cyane. Ndumwigisha yigisha ibyo kwizera, ndigisha no gusenga cyane, mugabo sino kwirengagiza iby'ubuntu bw'Imana. Hariyo ibintu Imana idukorera tutamerita. Ivyo rero birahambaye kandi vyama bigwiririkana kuri twebwe. Iyo umuntu utangura gutahura igikorwa cy'ubuntu, ukwiye gutahura rwose ko mu buntu bw'Imana niwanyegejwe ibanga ry'urukundo rw'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ibaze uno munsi navyuse, numva ndatambutse birakunze, sinasenze Imana ngo Mana impa gutambuka, hama numve birakunze. Ibaze navyuse, hama numva amaraso yanje ariko arasirikira neza. Kandi ivyo ntivyabaye kuri jewe gusa, vyabaye no kuwasenze n'utasenze, vyabaye no kubabi n'abeza. Ibi rero tugeze ngaha turizera rwose ko ari Imana bipermese ko bikunda, kuko hari umutima wabo wahagaze muri iri joro. Haleluya. Eske noshima Imana? Reka mvuga ubukuru bw'Imana. Haleluya. Ibaze nosema yuko uvyutse ukumva uriho, ibaze ucironka n'impwemu zo guhema, ukumva impwemu juste ziraje, ukumva nyine uriko urahema, wari wasinziriye umeze nk'umuntu yapfuye, hama uravyutse amaso yawe arakanuye, nta reveil kuvyuye, mwiganza c'Imana kirakuvyuye. Ivyo rero Imana ikabikorera ababi n'abeza, basenze n'abatasenze. Rimwe na rimwe ibikorwa nk'ivyo hari igihe tutabikonsidera, hari igihe tutabiha agaciro, muga navyo bikorwa n'ubuntu bw'Imana. Igihe ikiganza c'ubuntu bw'Imana cyo kuvako, woryama ugaherayo cyangwa ugatambuka ukuguru kwawe kukaguma muri position, bikanga ko wavaza, bikanga ko kundi kubandanya. Mbe ubonye utambutse gutyo ukabona ukundi kurakwirikiye, ukabona ukundi kurakwirikiye, ni grâce, n'ubuntu bw'Imana bukomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Niko nabanza kukuzana mu bito bito, mugutahure mu buntu bwayo nyene, ishoye gukora ibintu bito bito kandi gakorana binini binini bidafatanye na wewe, bifatanye juste ko dufise Imana yuzuye ubuntu n'imbabazi. Wavyutse mu gatondo wumva mu mutima wawe hakujemwo kuza mu ngoro y'Imana. Hari abandi kumbi batumvise iryo jwi yasunikira mu nzu y'Imana, ngo wowe urumva ubuntu bw'Imana bugusunikiye kuza mu nzu y'Imana, wibaza ko ari mwiza gusumba abandi. Eka ushobora kuba utari mwiza gusumba abandi, nga Imana itanguye kugira ubuntu, hari igihe idakonsidera ingene usa n'ivyo wakoze muri kahise. Haleluya. Vuga ati ndi muntu bw'Imana sinkekeranya. Vuga ati ndi muntu bw'Imana sinkekeranya. Ibaze uravyuse mu gatondo, umvise apeti iraje, umva wofungura, umva wanywa kayi, umva wanywa umukate, wojya umukate, umva uracyafise apeti. Nimba ndiyo bamaze kubura apeti umunsi umwe, nta cyago kihari nko kubura apeti. Kubona ibyo kurya bingaho bimeze neza, mukumva nta kayabagunamba ufise. Haleluya. Ngo kubw'ubuntu bw'Imana uravyuse gutya, umva uri normal,
umva wofungura, umva urafise akayabago, ni ikintu gikomeye cyane, ni igikorwa cy'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Ivyo biri muri rusange, mugabo icyo nagomba uno munsi gukominika rino shengero, kandi neza kukivuga vraiment cha tugira isangira gera tunezerwe ko Yesu yakoze. Icyo nagomba gukominika imitima yanyu ni ingene bakira ubuntu bw'Imana. Ni igikorwa cy'Imana gutanga kado y'ubuntu. Ntimuguze, Imana yatanze ubuntu. Ni igikorwa cyawe kumenya ingene bakira ubwo buntu bw'Imana. Praise God. Ni igikorwa cy'Imana kuzana imbere yawe ibintu kanaka. Ni igikorwa cyawe kumenya ko ariho biri no kumenya ko ukwiye kubyakira. Umunsi umwe abiseye bari dodombera Mose. Ati Mose, kubera ko wadukuye mu gihugu cya Egiputa, twari tumerewe neza, twararuwe ku kameme twarajya. Ati rero watuzanye hano muri ubugaragwa kugira twishwe n'inzara. Mose acaduga imbere y'Imana babaye, abwira Imana ati Mana, aba bantu kuva aho biyerekeye ntibaratahura icyuri. Ati subira ugire ubuntu ugaburire abantu bawe. Imana avuga ati Mose, ngira ubuntu. Ati ejo muzosanga manu yakorotse. Manu numukate uvuye mu ijuru. Manu wari umukate, wari umusima, nga umusima udacumbwe n'ukuboko k'umuntu. Umutsima utavuye mu ifu ryo ngaha mu isi. Imana kubw'ubuntu bwayo igira ubuntu ab'Isirayeli, irungikiye mitsima. Mu gatondo bavyutse basanga manu, umutsima uvuye mu ijuru uri ngaho, kandi Imana kubw'ubuntu bwayo iwutanze kuri bose. Bani Imana, kubera iki nizera kandi nkongera nkavuga gose yuko manu cyari igikorwa cy'ubuntu ku b'Isirayeli, ni kubera ab'Isirayeli ntibariko barasenga ngo Imana ibahe manu. Abisirayeli bariko baridodoma ngo bisubire muri Egiputa. Nga Imana kubw'ubuntu bwayo irabaraba, iravuga ati icyo mukeneye muri uno mwanya si gusura muri Egiputa, icyo mukeneye muri uno mwanya ni ubuntu bwanje kuri mwebwe. Ikivuga ati marayika Gabriel ati urgence mu bugaragwa, suka manu. Hama basuka manu mu bugaragwa. Abisirayeli cyari kimwe kumenya ko manu yasutswe, mugabo Imana yari yabwiye ikindi kintu. Yabwiye Mose ati Mose, ni wabona manu isutswe ucubwira Abisirayeli bagende bayakire. Manu ni igikorwa cy'ubuntu bw'Imana gikozwe. Nga Abisirayeli nabo bafite responsibility kugira binjoyinga icyo gikorwa cyo kwikonekta n'icyo gikorwa cyo kwakira icyo gikorwa. Ku Mwisirayeli yari kwigumira mu nzu, abandi bagenda bakakira manu, yari kuguma shonje, abandi bariko barahaga, kandi Imana yasutse ubuntu. Rero ndakeneye kino gitondo kukwigisha ko nosema ko Imana izokwiyumvira ko kuno kwezi nga nawe ukwiye kuba careful, ukwiye kuba spirituellement éveillé kugira ushobore gucakira igikorwa cy'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Mumbwira amena. Nyiganza mugenza mubwira ati uku kwezi ibikorwa byose by'ubuntu nzovyakira. Ubuntu bwose Imana izongirira ndakangutse mu buryo buhemo kugira ndabucakirire hejuru mu izina Yesu. Haleluya. Ushoye kugira amasengesho canke ntuyagire, uri umukobwa Imana igacisha ruhande umuhungu wari kurasengera cyangwa utasengeye, Imana igize ubuntu. Kubimenya ni kimwe, kumwakira n'ikindi. Imana ishobora gucisha imbere yawe aperedove ukabona ikiye ngaho. Kumenya ko Imana ari isusu ubuntu ni kimwe, nga kumenya ni gutambukira muri ubwo buntu nacyo ni kindi. Imana ishobora kuzana umurika mucisha ku nzira yawe, uwo muntu atekeyemwe amasolution yose y'ibintu kanaka ukeneye. Mugabo kumenya ko uwo muntu ari très important ku buzima bwawe ni kimwe, nga kumenya kandi ngene umufata ni kindi.
haleluya. Ndumva ngomba kwigisha. Haleluya. Menkori sabra hatabaye. Tujyane hariya muri Luka cha 73 umurongo wa 39. Nahakunze cyane nkwikirane ngaha nyigisho yanje vraiment ngaha niho ngomba kwihagarika mu buryo bukomeye. Luka 23 umurongo wa 39 avuga ngo umwe mu nkozi z'ibibi babambwe aramutuka ati si wewe Kristo ni wikize natwe dukize. Ariko wa kabiri amwishura amuhana ati no kubaha Imana ntuyubaha kandi ucira urubanza rumwe n'ugwiwe tweho turishuye kuko tugiriwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Tweho turishuye kuko tugiriwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Kandi aravuga ati urahava uzunyibuka Yesu aho uzozira mu bwami bwawe. Twagiye aramwishura ati ndakubwira ukuri uyu munsi urabana nanjye muri paradizo. Imana ishimwe. Haleluya. Ino histori mwese murayizi. Yesu amutwara kumubamba. Sinzi ko mpa ipicha. Yesu amutwara kumubamba, bamutwaye ku musozi. Nga umusozi bagiye kumubamba ko hari yasanzwe ari ibindi bisuma bibiri. Ivyo bisuma vyari bisuma karuhariwe, zari inkozi, bivuga ngo zari inkozi z'ibibi mu buryo bukomeye gose. Hama Yesu baramutora bamushira hagati y'ivyo bisuma bibiri. Kimwe ni inkozi y'ikibi, ikindi ni inkozi y'ikibi. Mu yandi majambo kuba bari ku musaraba bariko bishura ivyo bakoze. Mugabo baca bagirirwa ubuntu hagati yabo, bahazana uwundi mugabo atakoze isa n'ivyo bakoze, mugabo kandi ari ku musaraba usa n'uwo bariko. Kubambanwa na Yesu bwari ubuntu bagiriwe. Ndakubwira igituma bwari ubuntu bagiriwe, ni kubera icyambere nuko ntibari sipoze kubambanwa nabo nawe, kuko bobo bariko bishura ivyo bakoze, mbwa Yesu ntiyari ku musaraba ngo yishure ivyo yakoze. Amen. Baca biro tuva bahagaze ngaho, Yesu nawe ahagaze hagati. Mugabo aho rero, praise God, aho nyene Yesu araho n'ubuntu bagiriwe kuba ari kumwe nabo. Mugabo ni kimwe kugirirwa ubuntu, mbwa ni kindi guhishurirwa ubwo buntu giriwe, kandi ni kindi kubwakira. Umwe muri ivyo bisuma, reka mfate ko ari uwari mu buryo, acahindukira umwami Yesu, ndamwise igisuma cy'ikijuju. Uriya ndamwise igisuma cy'ikinyabwenge. Uwo hagati ni Yesu. Igisuma cy'ikijuju kiraza kiraba Yesu, kimubwira ati none wewe ko wakoze ibitangaza byinshi mu gisagara wawe mu stare, wewe ko twumvise uhambaye. Birivuga ngo amubwira amutuka. Ati rero ni wibambure wikize natwe dukize. Iki ndacita ubujuju bwo kutamenya ubuntu wagiriwe. Yesu ari ngaho, we ubwiwe n'ubuntu bwambaye umubiri, ari kumwe nabo ngaho. Mugabo nawe ari ngaha ni munyakibi, hakubona ubwo buntu
ahubwo yumva yobutuka, amubwira ati wewe bakuvuze ko vyinshi, none wewe ni wokwikiza hama natwe ukadukiza. Hanyuma Yesu arihorera. Mbwa ikindi gisuma kiri haruhande, mbwa gifise ubwenge, kisha gihindukira ca gisuma kindi, kirakibwira ati wewe uri umusuma, wewe warivye, uri kwanirwa ivyo wakoze. Ati mbega nurusha unubaha n'Imana, nurusha utinya n'Imana? Ati uyu ariko ahanwa ibisa n'ivy'iwacu, igeno gisa n'icyacu, mbwa atakoze ivyo twakoze, atahagaze mu kibanza atabwirizwa guhagararamwo, ari ahantu atabwirizwa kuba, ariko yishura ivyo atabwirizwa kwishura. Mbwa naho twisanze hamwe nituri cyo kimwe, misoni zisa, twe turiko tuyishura ivyaha vyacu, mbwa nawe ariko acungura abantu, kandi muwe ariko aracungura natwe turimo. Sindi n'amaso yugurutse aramenya ati uyu muntu ntari ngaha n'ubuntu bw'Imana tugiriwe, naracungura abandi, narasesa amaraso yiwe, ngarufete yuko ndi ngaha nawe akaba ari ngaha, cengira ubuntu, kandi ubwo buntu sindawupfisha ubusa, sindamurindira ngo azuke, sindamurindira ngo yinjire mu bwiza bwiwe, oya, ubu nyene ndabusezisha. Acaravuga akajambo avuga ati mwami, twebwe turi babi, ivyo twakoze nivyo turiko turi, atariko wewe natawe impamvu wajaha ku bwanje. Ni Imana yo mwijuru ngiriye ubuntu kuba mbambanywe n'umuntu atategezwa kuwambanwa nanje, kuba magaranye n'umuntu atategezwa guhagarana nanje, kuba ndi kumwe n'umuntu atategezwa kuba ari kumwe nanje. Aca mubwira ngo ndakwinginze unyemere ikintu kimwe, uze kunyibuka niwashika mu bwiza bwawe kwaza. Yesu acarugurura umunwa, acaravuga ati kugize iryo ishurirwa, kumenya uwo ndiwe, kutanyitiranije n'ibindi bisuma, wewe uraza kubana nanje mw'iparadizo. Mw'iparadizo yingijweyo niki? Apana ibikorwa vyiwe, ahubwo guhishurirwa ubuntu yagiriwe, kuwambanwa n'umuntu atategezwa kuwambanwa nawe. Kandi inkuru nziza nubabwira, muri paradizo ntihariyo ikibanza kimwe cy'uyu musuma wenyene. Nujya musuma w'ikijuju atukana mubi, nawe nyiri ikibanza ciwe cyariyo, nga kubera ko atacinjiyemo ntiyamenye ubuntu yagiriwe, ntiyamenye ko kuba Yesu yaje hagati yabo yamwimviriyeko. Reka umusaraba ndawugereranye n'ibihe bibi umuntu wese muri twebwe ashobora gucamo. Haleluya. Iyo tuvuga umusaraba, rimwe na rimwe turavuga ibihe bigoye, turavuga ibihe bikomeye dushobora gucamo. Nagomba nitize iyi komprehensio y'umusaraba kugira ndagukomunikisha umwami yashize ku mutima. Hari igihe nca mu bintu nkavuga ati kuvyukuri uyu n'umusaraba nikoreye. Hari igihe nawe uca mu bintu ukavuga ati kuvyukuri uyu n'umusaraba nikoreye. Hari igihe n'undi aca mu bintu nawe nyira akabona ati ngaha ndi ku musaraba wanje, nikoreye umusaraba wanje, canke mbabwe ku musaraba wanje. Nyumviriza abantu b'Imana, Imana irafise ukuntu yama yiyaranja no muri uwo musaraba nyene ikarunga intumwa z'ubuntu. Sindagasohora neza. Haleluya. Shoboye kujya mu ibohero n'umusaraba, mu yandi majambo nibihe bibindi ko ndacamo. Imana irafise ukuntu yama yiyaranja no muri uwo musaraba wikoreye ikarunga intumwa zayo z'ubuntu aho nyene mu yamasituwasi. Ico rero nico gihe tuvuga ngo Imana yagize ubuntu. Ngakugira ubuntu ni kimwe, kumenya ko hari ubuntu yakugiriye ni kindi, no kubwakira ni kindi. Ngira mvuge ndavyumva nasigiye kuvuga.
Haleluya. ushobora guca mu bihe bigoye. Abantu bose, listen to me, abantu bose muhuriye mu bihe bigoye, bose ne bariko bishura ibikorwa bakoze. Hari abantu baca mu bihe bigoye ari intumwa z'ubuntu ku buzima bwawe. Hari abantu Imana ishobora gupermeta kubapfungwa mbere ukisanga ufunganywe nabo atacyaha bariko barishura. Hari abantu Imana ishobora gupermeta kubaca mu bintu kanaka bigoye bisa n'ivyo kuracamwo, Imana ikaguha akaryo ko kumenyana nabo. Mbwa abo bantu rero muri bo harimo intumwa z'ubuntu bw'Imana. Nga ikintu gikomeye naje kukwigisha nukwakira amaso, kandi ndagusengera mu izina rya Yesu, Imana iguha amaso kubena abo bantu, nukwakira amaso yo kubona intumwa z'ubuntu Imana yarungitse muri iyo situation nyine ikuracamo. Ushaka umusenga Imana ati Imana nkura muri ibi bintu, Imana ikagumivuga ati nararungitse intumwa y'ubuntu iri ngaho kandi igamije kukwinjiza muri paradizo yawe, kandi ufite ikibanza muri paradizo kuko Imana igira ubuntu. Mugabo udahishuriwe uwo muntu wariwe, udahishuriwe mission yiwe, udahishuriwe icyamuzanye, ashoboye kurengana, kandi hari ubuntu iyo burenganye butagaruka ukundi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Vuga ati muri uku kwezi ndakira intumwa z'Imana zuzuye ubuntu bwayo. Vuga ati muri kuno kwezi ndakira intumwa z'Imana zuzuye ubuntu bwayo mu izina rya Yesu. Amena. Isengesho narifise mu gatondo nuko umwami akora ku maso yawe ukabona yuko ari abantu mwicarana musangira, utamerita kwicarana nabo, utamerita gusangira nabo, mbwa Imana yabazanye juste kubw'ubuntu bwayo. Naje kukubwira ko ari abantu mugendana, abantu mukorana, abantu bakwimvira kigiye cyose, atari kubera guhura gusa, atari ubugenzi gusa, mbwa ari intumwa z'ubuntu mu buzima bwawe. Isengesho ryanjye nuko amaso yawe yuguruka ukabona izo ntumwa z'ubuntu mu buzima bwawe. Umunsi umwe Yosefu, haleluya, arafatwa aho ubusa, ahogwa ko yasambanye na muka Potifari, mbwa atasambanye nawe, aratogwa ashigwa muri gereza, ashigwa mu ibohero. Tuvugana ukuri, iri bohero riremewe n'ijuru. Reka mvuga ukundi kuntu, ariko yishyuye ibyo yakoze, nta kosa yakoze, nta cyaha kimugaragayeko. Mugabo baramutoye, baramutwaye mu ibohero, nga mu ibohero asanzeyo abandi bantu. Nga abo banasanzeyo hari umuntu afite isezerano ry'Imana, hari umuntu Imana ikivugana nawe, imuhereza inzozi zimubwira ngo mu minsi 3 uzosohoka gasho. Hama ni wasohoka gasho uzosura ibwami guserva Farao. Mugabo izo nzozi ndashoboye kuzitahura intumwa y'ubuntu itarashika, yitwa Yosefu, ihowe ubusa yisanga mu igereza kugira isobanurira umuntu Imana igomvye kugendera ivyo iri kivugana nawe. Nyamuntu araza abwira Yosefu ati je Imana yangendeye yanyeretse ibintu sindiko ndabitahura, ati mbega wombwira ico bisobanura. Yosefu aramubwira ati ico bisobanura, inyuma y'iminsi 3 wowe urakugwa mu ibohero usubira ibwami ku giti cyawe nyene. Intumwa z'ubuntu rimwe na rimwe zitwereka ama direction y'Imana, zitwereka ibihe Imana igomba kutwizizamo, zitwereka sezo y'ijuru ku buzima bwacu. Ndabisaba umuntu ari sensible. Nagomba swenda kubwire, hari abantu muri ko muraca mu bihe bimwe atari uko bari suppose guca muri ivyo bihe. Kimwe mu bintu Imana ikoresha kugira yunge ama connection ni ngorane. Abantu bahuriye mu kibazo bagakundana barinda bapfa badahimukiraniye. Kimwe mu bintu Imana ikoresha nuguha ama connection afatanye n'ibihe bigoye waciyemo. Hari gihe tubona ibihe biryoshe gusa, ngani Imana ikoresha ibihe bigoye ikaguhereza ama connection.
ayo makonegisi guhaye muri ayo icyo ndiko ndavuga harimo intumwa z'ijuru zizanye ubuntu bw'Imana ku buzima bwawe. Bisaba kuba sensible no kugira amaso y'impemu kugira ushobore gukabta uyu yoba afunzwe kubera ivyaha vyiwe canke yoba yatumwe n'ijuru ku bwanje. Muri icyo gihe hari igihe bitarindira urubanza, juste kwinjira aho hantu niyo deliverance yawe. Haleluya, haleluya. Ntivyakozwe n'intumwa. Actes des Apôtres 16 27. Uwo murinzi yikanguye abonye inzugi z'ibohero zuguruye. Ega manze ndababwire ivyo ari byo. Ngaha barafashe Paulo na Sila barababoshe babahoye iki ubutumwa bwiza, ntabwo ari icyo bari bakoze, bariko vuga ubutumwa bwiza, barababoha babashira mu ibohero. Hama bashize mu ibohero bahashira umurinzi, havuga ati wa murinzi we wirasiye yuko aba bagabo batava muri iri bohero. Hama soma rero ivyakurikiye. Uwo murinzi yikanguye abonye imbere yuko yikangura hari ikintu cyabaye. Bivuga ngo Paulo na Sila barahimbaje Imana mu gicugu, hama barasenga mu gicugu. Muri uko gusenga birivuga ngo inzugi z'ibohero ziruguruka, amashene yarababoshe aradohora baba libre. Mugabo kwidegemvya ikintu cyaciye kiba. Umurinzi w'ibohero yaciye yikangura, siningene aravye inzugi z'ibohero asanga ziruguruye, ubwo bucibura mwica aca kwikiza y'amajambo ngaho. Uwo murinzi yikanguye abonye inzugi z'ibohero zuguruye, ego asokora inkota agera yiyahure, kuko yagira ngo imbohe zatorotse. Kuko yumvira ati imbohe zatorotse, aca tora inkota yiwe agomba yiyahure. Haciye habiki yumviriza. Ariko Paulo asemerera n'ijwi rirenga ati ntiwigirire nabi, twese turi hano. Ntiwigirire nabi, twese turi hano. Asaba ko bazana amatara, yitera mu nzu atekewe n'ubwoba, yikubita imbere ya Paulo na Sila. Ivyo vyariko bijoro rimwe, ubwo nyene habaye ivyo bintu, ubwo bwaciye mutekera, hama bumutekeye aca yitera mu nzu atwara Paulo na Sila. Arabasohokana arababaza ati bagenzi, nkwiye gukora iki ngo nkire? Umviriza abantu bisanga mu kigeragezo kimwe na wewe intumwa z'Imana. Abantu bisanze mu ibohero nta cyabakoze, nga Imana mu vyimviro vyabo ibona gakiza k'umurinzi n'umuryango we wose. Baramwicura bati izere umwami Yesu urakira mwe nabo mu nzu yawe. Paulo abajijwe ikibazo ati none mugenzi dukora iki? Ati biroroshe, nitwaraha kubera twakoze ivyaha, twaraha kubera wewe. Ati rero kubwiyumva icyo gikora kiroroshe, ati niwizere naba mu nzu yawe mwese murakira. Haleluya. Nshuti yanjye, nkamwe amaso yawe kuguruka ukamenya impamvu waciye aho hantu, ukamenya n'impamvu muri ko mucanaho n'abo bantu, wotabagwa utarinze amasengesho maremare. Ndakavuga neza. Shatarabaye karamando sobria. Nkamwe Imana yo guhishurira yuko ko waraciye aho hantu sukugira upfe, sukwikwanga, iragukunda, ishoye kuba ifise ivyo igomba kukwigisha. Mugabo kubisohokamwo hari igihe hatabakenewe amasengesho, hari igihe biba bikenewe kumenya abantu b'ubuntu Imana yaplashije aho hantu kugira ngo bakubere icyanzo. Ndasenga Imana ngo ibagire ubuntu, amaso yanyu yuguruke, mumenye abo bantu buzuye ubuntu bw'Imana. Umurongo wanje wa nyuma
ukomeye muri kino cigwa ca ndabasengera. Mariko 11 era ku murongo wa mbere ushikane ku murongo w'umunani. Bagaze hafi Yerusalemu bashikira i Betifage n'i Betaniya ku musozi wa Elayono. Atuma babiri bo mu bigishwa biwe. Arababarira ati muje muri iriya mihana iri imbere yanyu. Musuri nyakakantu muje muri iriya mihana iri imbere yanyu mbandanya. Nimwayishikamwo muca mubona inyana y'indogoba iziritse atamuntu yigeze. Mumvirize akakantu nimwashikayo muraza kubona inyana y'indogoba iziritse atamuntu yigeze kwigenderako. Atamuntu numwe yigeze kwigenderako. Muyiziture muyizane. Muyiziture muyinzanire. Kandi nihagira ubabaza ati ivyo mubikoreye iki? Mumwishure muti umwami niwe ayigomba. Akatarabaye. Nihagira umuntu ababaza ati kubera iki muzituye iyo ndogoba, muze kumubwira muti umwami niwe ayikeneye. Ubu nyene aca ayirungika hano. Baragenda basanga inyana y'indogoba. Baragenda babisanga kwa kundi nyene inyana y'indogoba iziritse aho nyene iruhande y'irembo ku nzira barayizitura. Urakoze. Now histoire yanjoye cyane. Mwibuke ubuzima bwa Yesu bwose bwari buvugishwa, abavugishwa n'Imana bagiye baravuga imbere yuko Yesu avuka. Nibi navyo byari byaravugishwe n'abavugishwa n'Imana barenga batatu yuko Yesu azokwinjira i Yerusalemu ari ku nyana y'indogoba. Vyari byaravugishijwe. Igihe kiragera yuko Yesu yinjira mu gisagara, hama aragenda n'abigishwa umwanya wari wageze, Isaya yari yageze, ajana n'abigishwa biwe. Ageze ku irembo ry'igisagara hariho profesi yavuga ngo iki gisagara nuzocinjiramo n'amaguru, iki gisagara uzocinjiramo wicaye ku nyana y'indogoba. Nga Yesu ageze ku irembo juste agomba yinjire, umwanya ugeze asanga ya nyana y'indogoba ntayihari. Praise God. Yaza ku muntu atazi, adafite ama information y'impemu, yaza ku muntu atabona, yaza ku muntu adashobora gukapta mu isi y'impemu ivyo akeneye aho biri. Uradishari kuvuga yari kuvuga ati profesi bambwiye siyo, ati ivyo bamvuze ko sivyo. Shitse ku irembo ry'igisagara sanza atandogo bihari. Nga ageze ku irembo ry'igisagara we nk'umuntu w'impemu, nk'umuntu abona mu isi y'impemu, acabwira abigishwa biwe ati buke sishobora kwinjira mu gisagara ninjiye uko Imana yavuze ko nzokwinjirayo. Ati none yavuze gute? Yavuze ko nzokwinjirayo nicaye ku nyana y'indogoba. Bati none inyana y'indogoba iri hehe? Ati inyana y'indogoba ndazihiri. Bati none iri hehe? Ati genda muri iriya mihana, ni hari ahantu boshobora kuyibona hiri. Mbwa Yesu mu mpemu yashoboye kubona iyo ndogoba iri. Hama arababwira ngo muri kiriya gisagara hariya muri iriya mihana hari indogoba kandi iraziritse. Haleluya. Mu yandi majambo iyi ndogoba icayibujije gushika ku mwanya ku irembo ry'igisagara nuko yari iziritse. Profesi yari y'ukuri. Mugabo isezerano canke iyo profesi yavuga cyari kicugaraniwe ahantu, cyari kizirikiye ahantu mu gisagara. Ikintu cya mbere Yesu aramenya ati nyana y'indogoba naho ntayibona irahari. None iri hehe? Ndagusengera ngo umenye aho amasezerano yawe ari, umenye ibyo wavugishwe neza aho biri. Ikibazo abantu benshi basazana amaprofesi kubera badafite amaso y'impemu yuko bamenye mbega ivy'Imana mvugishijwe ko bitumbere mu gisagara ikihe, bitumbere ku bantu abahe, biri hehe, biraboshwe cyangwa nibiboshwe, biraziritse cyangwa nibiziritse. Suko ivy'Imana kugira atari ivyo ushobora gutamenya ikibanza birimwo
ukabirondera mu Kanyosha biri mu Kinama, canke naho ukabirindira kandi biziritse. Hari ibintu tutarindira tugende tukazituza. Kumenya aho biri ni kimwe, mbwa kumenya ko wahawe power. Reka ndakubwira Imana iguhaye isezerano, iguhaye n'ubushobozi bwo kuzitura iryo sezerano. Imana yakubwiye ngo nzokugira iki, ufise capacity ku rurimi rwawe rwo kurekama imbere y'Imana yuko ibyo yakuvuze ko bishika, kandi ijuru rikareponda kuri ibyo bintu. Yesu ashitse ngaho ntiyaca yikorera amaboko avuga ngo umwanya uragiye, acabwira abigishwa ati nimugende hajya muri rya mihana, muraza kuhasanga inyana iziritse. Mu yandi majambo, isezerano ryanje niyo riri, ivyo navugishijwe ko niho biri, genda mu biziture. Ndagusengera uronka butuma nawe skavalia, ndagusengera ngo uronka abantu utuma ivy'amasezerano yawe, utuma ivy'amasezerano yawe. Ngajena nibaza ngo ndabwiye umuntu mugasanze ngaho menga ntabahari, nari mvuze ngo ndagusengera ngo uronka abutuma ivy'amasezerano Imana yakugiriye mu izina rya Yesu. Ndumva amen yanyu itanguye kuduga. Ndagusengera ngo uronke capacity, uronka abantu bafise capacity yo kuzitura amasezerano yawe. Buya nasanze hari abantu bafise imfunguruzo z'ibintu, hari abantu ibintu bizitanye bashobora kubisobanura, hari abantu ibintu bipfunganye bashobora kwiranda claire. Muga bigusaba wewe kumenya abo bantu. Ndagusengera ngo Imana iguhe abo bantu. Hama Yesu arabwira ati genda mu gisagara muyiziture. Baca baragenda barayizitura. Vuga ati kubohora. Uno munsi kubw'ubuntu bw'Imana turabohoza amasezerano y'abantu mu izina rya Yesu. Turabohoza amasezerano y'abantu mu izina rya Yesu. Yesu ati genda mu gisagara muyiziture, ndiko ndaceye isaha irageze, mbwizwa kuba ninje muri isezerano. Igisagara ngikina gihagaze imbere, ngancerejwe n'iki, nuko ababwizwa kuma indogoba bayiziritse. Baca baragenda bayizituye. Abagabo bari ngaho, muca mwumva n'abagabo bari bayiziritse bingamunye, bati ivyo mugira nibiki? Terabwoba. Ati ivyo muri ko baragira nibiki? Ati tuko turazitura indogoba yacu. Ati mwitwara hehe? Ati umwami arayikeneye. Skavalia. Nagomba kubwira ngo amagara yawe umwami arayakeneye kuyakoresha. Nagomba kubwira ngo itunga ryawe ribwizwa kuzitugwa kuko umwami ararikeneye mu izina rya Yesu. Nagomba kubwira ngo uruvyaro rwawe rubwizwa kuzitugwa kuko umwami ararukeneye mu izina rya Yesu. Nagomba kubwira ngo ingabire yawe itegerezwa kuzitugwa kuko umwami arayikeneye mu izina rya Yesu. Nagomba kubwira ngo umugisha wawe utegerezwa kuzitugwa kuko umwami arawukeneye. Nagomba kubwira ngo ubwenge bwawe bategerezwa kuba ibera, inyenyeri yawe itegerezwa kuba ibere, umugisha wawe ubwizwa kuba ibere, umuryango wawe ubwizwa kuba ibere kuko umwami arawukeneye. Rimwe na rimwe uzitura rya forsa, uzitura igihe akoresha ingufu. Kubera iki? Uwaziritse ntabagomba yuko ivyo yaziritse bijye mu maboko ya nyine vyo. Ndavuga ngo umuntu wese yaziritse ikintu gikwerekeye, uno mwanya ashe, amaboko agifashe ashe mu izina rya Yesu, imigozi gifashe ishe. Nimba ari abantu banyumva bavuge amen mu izina rya Yesu. Nimba ari company izisi vyawe ishe mu izina rya Yesu. Inyenyeri yawe nimbibohe ahantu uno mwanya irekugwe mu izina rya Yesu. Ndavuga muri authority y'Imana. Skrevida la mandala gabaye. Reka ndakwibutse ko Yesu atigiriye kuzitura inyana. Yesu yatumye intumwa kuzitura inyana. Nanjye ndi intumwa yatumwe nawe kugira ngo nziture destiny yawe. Ndavuga ngo destiny yawe izitugwa mu izina rya Yesu. Ndavuga ngo abana bawe uruvyaro rwawe ruzitugwa mu izina rya Yesu. Amashure yawe azitugwa mu izina rya Yesu. Ibikwerekeye byose bizitugwe in the name of Jesus. Mentaraga mandala baye rosita la baye. Hari umuntu adandaza
bizinesi yo akabona kuzirikiye ahantu, abakiriya akabona ko bazirikiye ahantu, n'abandi bahora mu ikonvyako bose bakamuvako. Ndadekaraye mu izina rya Yesu ngo abo bakiriya bazitugwe mu izina rya Yesu, iyo bizinesi zitugwe in the name of Jesus. Ndumva amavuta yo kuvugishwa kiri hano mu izina rya Yesu. Rateka mandaragabaye. Hari igihe umuntu agira umuhamagaro, mugakumva ku muhamagaro wiwe wuganiwe ahantu, agasenga, akisonzesha, akagira ibintu bitandukanye. Nyumviriza nshuti yanje, ndi ntumwe yatumwe n'uwo Yesu ngo iyo nyana yawe irekugwe, uwo muhamagaro wawe urekugwe mu izina rya Yesu. Ndacagaguye iyo migozi mu izina rya Yesu. Hari abantu basenga cyane mugabo batagira umunezero w'agakiza. Hari abantu baririmba badafite umunezero w'agakiza. Hari abantu basoma ijambo ry'Imana batagira umunezero w'agakiza. Ndi ntumwa n'Imana yatumwe kuri wewe, umunezero wawe urekugwe mu izina rya Yesu. Sharakatalabaye sotibaya. Zangabire zawe zo kuvugishwa, zangabire zawe zo kwerekwa, zangabire zawe zizirikiwe ahantu mu izina ry'umucunguzi Yesu Kristo, zirekugwe, 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 zirekugwe. Ndasemera ngo zirekugwe, zirekugwe, zirekugwe mu izina rya Yesu Kristo. Zirekugwe, zirekugwe, zirekugwe. Hari igihe umuntu akora ibintu vyiza vyari bibereye kwamamara ahantu hose, mugabo agasanga n'ubundi nibishoye kurengana akazone gatonya bayemo. Ndasenga ngo sikse yawe irekugwe mu izina rya Yesu. Sikse yawe irekugwe ku bwa Yesu. Umwami arayikeneye, umwami w'abami arayikeneye. Bwira mugenzi ati impamvu, bwira mugenzi ati impamvu desine yanje itegerezwa kurekugwa ni kubera umwami ayifisemo inyungu. Umwami arayikeneye. Igituma itunga ryanje bibwirizwa kurekugwa ni kubera ubwami bw'Imana bubifisemo inyungu. Impamvu sikse yanje bibwirizwa kurekugwa ni kubera umwami ayifisemo inyungu. Bibiri ivuga ngo kenda mubabwire nibababaza mubabwire ati n'umwami w'abami, uwabaremye, uwafise ijambo rya nyuma, niwe yambwiye ngo bamahoro, niwe yambwiye ngo ta 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 ta. Umunsi umwe umugabo umwe aramubaza ati wowe ko wikoreye ikirago cyawe ku isabato ni kubera iki? Acabwira ati ndatangaye kubona nikoreye ikirago. Uwo mwigisha mwebwe, uwo muvuga ariwe yambwiye ngo ndacikorere mutabizi. Ati nanjye ndababwira wa undi Yesu muvuga niwe yambwiye ngo ikorere ikirago cyawe ugende. Nanjye ndavuga ngo ikorere ikirago cyawe tambuka mu izina rya Yesu. Mentira kamanda roso pataka mentika baya. Ivyakuryamisa imyaka 5 ndavuga ngo uyu munsi nyene bihagarare. Ivyakuzingamisa igihe cyawe cyose uyu munsi nyene navyo bizingama imbere yawe. Ivyaguciye intege bicika amaguru mu izina rya Yesu Kristo. Ivyaguciye intege navyo bihera inkomezi. Skwevelia haya Esubrika talabaye matakata. Injira muri destiny yawe brother, injira muri destiny yawe brother, injira muri destiny yawe sister. Umunezero w'agakiza kawe nubera imbere, ingabire zazamwe muri zibera imbere mu izina rya Yesu. Kandi ndiko navugishwa ku buzima bwawe, kandi amajambo nizera ko ateke bushobozi mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo ingabire zawe zibera imbere, ndavuze ngo ibikorwa byawe wakorera Imana bibera imbere mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo ubuntu wagiriye abandi bubera imbere mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo itara ryawe ribera imbere kandi ryake. Ndavuze ngo umuhamagaro wawe ubera imbere in Jesus mighty name. Alevali kamanda baye rosata baye every gota aya. Ndumva nkamwe abantu bontera intege muri ino sare. Imana yo mibindi bintu kubwira ishengero
ndumva abantu bonteye intege muri rosare imana yombi ibindi bintu kuri ishengero mikaroso toloba pate katobaya raketelebeya patoso tokoba ubuntu bw'Imana buri muri kino kibanza ubuntu bw'Imana buri muri kino kibanza ubuntu bw'Imana buri muri kino kibanza ndakomanze ubuntu bw'Imana nta manu isukirwa ababi n'abeza n'imvura itangirwa ababi n'abeza mu izina rya Yesu reparakatoroba igikorwa cy'ubuntu abana bawe nibagaruke mu rugo mu izina rya Yesu umushinga nawe wawe nagaruke ku murongo umuryango wawe nugaruke ku murongo mu izina rya Yesu. There is grace in this place. Goliath natembagare izina rya Yesu. Goliath natembagare imbere yawe. Yeriko ni gihombo kimbere yawe izina rya Yesu. Barakazota labaye. Umwami niwe yambwiye ati nuwo wikoreye ikirago cyawe ugende. Umwami niwe yambwiye ati ubuntu bwanjye saradagamane baba shelelele bosa umwami niwe yavuze. Umwami niwe ariko aravuga winjira muri dosine yawe. Umwami niwe ariko aravuga. 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 The kings of kings repatozo the king of kings in the name of Jesus. The king of kings rate bakatalaba rate bakatalaba Jesus Christ atekabaya sabara ekirabayosa barakia manda ijuru ruguruye akiri ubuntu muzokenera mu gihe gikwiye. Ijuru ruguruye akiri ubuntu bw'Imana